Bunyoni we, bunyoni we, na ari hehe. Bunyoni we, bunyoni we, ari hehe. Sinzi ko mwibuka kano karirimbo igihe nigeze kuko abaririmbira ni igihe Jenerali Bunyoni yari yafashwe arafungwa, n'igihe yari asimvye urupfu bagira bamwice. Uwutankurikiranye yarahomvye cane. Ndabaramukije inshuti zanje bakunzi munkurikira kuri runo rubuga rwa YouTube Senere Nyankamugayo. Kaze karibu mu kiganiro ndagutunganirije uyu munsi itariki 30 ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi 2025, nje kugira ngo ndabayagire ndababwira ibijanye n'amagara ya Jenerali Bunyoni. Ejo kandi narabahaye ikiganiro mu kugisozera nageze ahantu ndababwira ukuntu intango nabemereye ko umunsi nza kubaha intango y'amatati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na Jenerali Bunyoni, intango yavyo. Nimba warumvise nyuma yo kubaha amakuru ajanye n'ingorane canke ingwara ya Bunyoni, ndarabahaye ikiganiro kirekire cane ndababwira ibijanye n'amatati. Uyu munsi nza guhereza kwifungwa, ukuntu hateguwe umugambi Yanduruka arafatwa arafungwa gushika ageze mu mpimba. Ni ikiganiro kiza kumara umwanya utari hasi y'iminota 30 wihangane, niwahomba naho urihombera. Muti uyu munsi bimeze gute? Amagara ya Jenerali Bunyoni n'ubundi ntiyifashe neza. Ndasubiramo, narababwiye hari abantu ngo bavyumvise nabi, bavuze ngo twavuze ngo Bunyoni yarapfuye. Ntaho twigeze tuvuga ko Bunyoni yapfuye. Bunyoni ni muzima, arakomeye, aragwaye. Oya, ntakomeye, aragwaye, ari kwa muganga. Rero nta muntu yovuga ngo umuntu yapfuye kandi akomeye. Oya, kandi burya n'abaganga kwemeza ko umuntu yapfuye babanza kwitonda bagahindukiza bakaraba yuko uwo muntu emwe kabaye, bagaheza bakandika ngo RIP, bakemeza ko umuntu yapfuye. Ariko kwemeza ko umuntu yapfuye ni ibintu bigoye gose. Bunyoni aragwaye, Bunyoni araremvye, Bunyoni ariho. Ivyo ari byo dukunda gukoresha ku mvugo za Bunyoni. Ariko uyu munsi rero tuvugana ntaremvye cane. Uyu munsi amakuru mvise nuko Bunyoni ariko aroroherwa ugereranije nuko yari ameze hirya y'ejo. Uko yari ameze ejo, uyu munsi Bunyoni ariko aroroherwa, ariko aracari mu bitaro Kira Hospital. Ushobora kunkurikiye uyu munsi kumbura utari bwavyumvirize. Bunyoni yamanukanwe itariki 27, haheze iminsi 3. Yamanukanywe akugwa mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega, aha mu ndinganizo ya kera, ariko Gitega ni Gitega nyene. Yakuweho azanwa kuvurirwa mu bitaro Kira Hospital i Bujumbura, agwaye cane gose. Hanyuma murabizi ko abaganga nyene bariko baritaho umuntu bamuri hafi, yaratoye Kamitende. Ubu rero nubwo vyongeye gucamo gatoya akaremba cane, mugo mu nyuma yaratoye Kamitende bameze neza. Yarorohewe mu gatoya. Ubu ngo arashobora kuvuga haheze akanya gatoya, nyine akavuga ijambo rivuye kure mugabo akavuga. Ubu ngo arashobora gufungura, ariko abantu benshi cane basavye kubonana na Bunyoni barabankiye. Bunyoni umuntu amaze kubonana kuva yashika muri Kira Hospital ni umukenyezi wiwe n'umwana wiwe gusa yabashije kuza kumuraba. Aba nabo nyene mu kwinjira kumuraba babanza kubaka amatelefone, bakabasopa neza, bakaraba n'ibipfungo bambaye ku mpuzu, hanyuma bagaheza bakagenda bakabonana na Jenerali Guillaume Bunyoni. Bavugana bari kumwe n'abasoda n'abapolisi, abasirikare bo mw'iperereza kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, hamwe n'abapolisi basanzwe bacunga aha nyene aho muri Kira Hospital aho Jenerali Bunyoni agwariye. Jenerali Bunyoni akizanwa muri Kira Hospital yazanwe ku masaha y'isa 11:40 irenga gatoya, niho bamuzanye bamucisha mu muryango w'inyuma, baramwinjiza bamuduza hejuru mu vyumba vyo hejuru bita VIP, vya vyumba vy'abanyacubahiro, niho Bunyoni n'ubu agwariye. Baciye babloka ivyumba vyose n'amantu aja hejuru, nta muntu ashobora kujayo.
usibye umuganga wenyine gusa aba agiye kumuvura ari kumwe naho nyine n'abamucunga ku buryo budasanzwe, agasiga telefone, ibintu byose nta na kimwe agenda kwa Bunyoni afise. Umuganga kirazira ko amufata ifoto, kirazira videwo, kirazira kumufata amajwi, yewe ngo n'amasaha barayabakura, kubera ngo n'amasaha ntibayizeye yuko ngo atofata amajwi canke ngo amavidewo. Nuko bimeze aho General Bunyoni yagwariye, haracunzwe ku rwego ngo rudasanzwe. Ariko rero amakuru dufise nuko yatangiye kworoherwa uyu munsi, ngo arashobora gufungura, arashobora kuvuga buke buke nyene bigoranye, mu gihe yari amaze iminsi vyanse gose atani icizere abantu bafise yuko ashobora kuzobaho. Rero yatangiye kworoherwa buke buke. Bunyoni rero ivyiwe ni birebire, mugabo nk'uko nari navyemeye ejo, nejo nzogaruka kandi nababwira inkuru nshasha ku bijanye na Bunyoni. Uyu munsi mwumvise ukuntu ameze, n'amakuru atari kw'ivumbi, n'amakuru mbafitiye n'ibimenyetso. Reka mbandanye kubona bemerera rero ndababwire imvo n'imvano y'ukuntu General Bunyoni yafashwe agapfungwa guhera kuri Evariste Ndayishimiye. Ejo narababwiye ukuntu ndavuga amajambo makeya, narababwiye ukuntu burya Bunyoni mu gushigwa muri kirya kibanza c'umushikiranganji wa mbere bitabaye ibintu vyoroshe, ariko mugabo nagarutse cane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, ukuntu Evariste Ndayishimiye guhabwa ikibanza c'umukuru w'igihugu cari guhabwa Bunyoni, mugabo Nkurunziza atinya Bunyoni kubera Bunyoni yabona afise igihagararo, basangiye n'ibintu vy'amanyanga vy'ubutare, amafaranga atandukanye y'abakobwa baja muri Saudiya, imitungo canke iminyago myinshi, kandi araraba akavuga ati Bunyoni hamwe no mushiraho mu kibanza c'umukuru w'igihugu azoca nkubita hasi, kubera we afise popularite y'abantu bamukunda kandi ariyemera. Aca araraba neva aravuga ati uyu uko biri kose azonyorohera kumukura, ariko mugabo nawe nabanje gusaba yuko bamugira guide supreme, yuko azoca aba imboneza yamaho, akaba imboneza yamaho mu mugambwe CNDD-FDD, ku buryo rero azohora afata ijambo rya nyuma, akagena uyu agakura uyu. Bamaze kuvyemera yaciye ashiraho Ndayishimiye, yatekanya yuko inyuma y'imyaka 5 azoca amukuraho, hanyuma agaca asubira kuba perezida. Urupfu narwo murazi ko rudasezerana, hahoza wumva na jewe ejo ngo kabaye. Yahejeje kuvuga ivyo bintu, urupfu rwamwikoreye, abaragiye mambo kwisha. Vya bindi yashaka yuko azogaruka ku butegetsi biba biraheze, ashaka gumaho ndi hashira nyene. Iyo aza kumenya ko azopfa, amushuwa ndakeka ko atari kuhashira neva, yari kuhashira Bunyoni. Mugabo nyene wa wundi ngo iyo menya nawe uravyumva ntikora. Reka rero ndababandanirize n'ibijanye n'ukuntu n'indyane canke inkomoko y'indyane za Perezida Evariste Ndayishimiye na General Guillaume Bunyoni. Mu kurangiza ikiganiro c'ejo nari nababwiye yuko burya hari ukuntu Ndayishimiye yigize, murambabarira ntugira ngo uvuze ngo iki, ariko ngomba ngereranye, yigize gugu, yigize zeze. Urumva yigize zeze, arabareka bigira ivyo bishaka vyose, arareka escort yahora ari ya escort yahora ari ya Nkurunziza, igmari yiwe, abantu bari bayoboka Nkurunziza arabareka, aho bahora biba amafaranga arabareka, ariko aza kuramwo kamwe gushika naho abakuramwo bose. Muti rero uyu munsi nabateguriye iki? Reka ndakibabwire. Ico nabateguriye rero ndabandanya na hahandi nari ngeze ejo. Ejo nari ngeze ku mutego canke impanuro wari umukuru w'igihugu yatashe yitavye Imana, Petero Nkurunziza, yari yarahaye nk'amasezerano Evariste Ndayishimiye gushiraho abategetsi we nyene amweretse. Ibi yaravyubahirije, ashiraho abategetsi we nyene amuhaye.
Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kugera ku butegetsi, Nkurunziza yapfuye, yasanze ariko aragwana na wa mugwi Nkurunziza yashiraho. Yaba Nkurunziza yari kuba akihari, yari kumufasha kurwana urwo rugamba akwega yikwegerako, kuko we ivyo yashaka n'ubundi kwari kumutega imitego canke kumushiraho gatoya, hanyuma mu nyuma akazoza kumukuraho yarabaye itabani. Vyaramunaniye, abagumyabanga bamwisabiye ati garuka ushayure igihugu, uwo wahaye vyamunaniye. Aka niko gatego ku busanzwe Nkurunziza yari yarateze Ndayishimiye. Amaze gutaha rero yasanze ariko Ndayishimiye ahanganye na vya bihangange bitandukanye vyose biri muri leta ya CNDD FDD irongowe na Evariste Ndayishimiye. Twihuse, Perezida Evariste Ndayishimiye agishika ku butegetsi yadugije ijwi hejuru cane gose ko aviriye hasi ibiturire, hanyuma abategetsi badakora abita ibinebwe. Ibi vyarabababaje cane gose, gushika naho baciye batangira kumugira inama y'ukuntu ahubwo bomusenyura. Mu bintu vyahangayikishije cane Perezida Evariste Ndayishimiye ni gushira hasi canke guca intege bano bategetsi bari muri leta yiwe, mugabo kw'itegeko ry'uwo yari yasubiriye Perezida Petero Nkurunziza ataritaba Imana. Ingingo ya mbere yo kurwanya ibiturire ayiviriye hasi Ndayishimiye yabaye nyirabayazane, kubera ko abategetsi bose bari muri leta ya Nkurunziza, cane cane muri iki kiringo ca gatatu, bari barabaye nk'ibimana. Umutegetsi wese aho yarari yaca wa mugani ngo impene irisha aho iziritse. Ni kuvuga ngo umutegetsi wese yarica agakiza. Umuntu wese yagumanye na Nkurunziza mw'irya manda akamushigikira, ahantu yarari ntiyashobora kumukomakoma, kubera ko bari barabaye abajama biwe. Yavuga ati mwe mwaranshigikiye, twaragumanye, kwari nko kubashumbusha. Murazi ko n'abajenerali yagiye abafyaturira amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amafaranga, arabahereza nko kubashimira abamushigikiye. Rero n'abakora mu maserivisi atandukanye bose yari yarabagenye, novuga ko yari yarabagabiye mu maserivisi bakoramwo, aho wasanga nka musitanteri asigaye atunze gusumba mvuge ndeko bose bari batunze bose, kwari kwiba gusa. Ni ukuvuga ko Ndayishimiye rero avuze ati nje guhindura ibintu vyari bigoye gose. Ahantu vyunyukiye cane cane ni ca gihe avuze ngo mu bahanuzi banje mbere bampanura harimwo Olivier Buyoya. Iki kintu rero caratswe gukora ibara muri CNDD-FDD. Abategetsi bacumva ati ibara ryaraguye. Nimba mu bahanuzi ba Perezida Evariste Ndayishimiye harimwo umuhungu Olivier Buyoya ari umwe mu bahanuzi biwe bashobora guhanura Ndayishimiye ivyo akora, ibi vyatumye abategetsi baca babara, mbere baca bigira inama yo gusenyura Perezida Evariste Ndayishimiye. Mugabo kubera ko bitari vyoroshe, bigiye inama yo kubanza kumwankisha abanyagihugu. Hariho bamwita amazina, amatazirano sinda kuyavuga ngaha, ni jewe umunsi nawe ndiko ndabivuga. Baramucokora, bakagerageza kuntu bomwankisha abanyagihugu, ariko burya Neva arazi ubwenge, nawe yagerageje kwiyegereza abanyagihugu. Bamwankisha abanyagihugu nawe akiyegereza abanyagihugu, akemera kugenda gutamba ingoma yambaye ibirenge bigaragara, akemera kugenda. Nimba ari umuperezida yashoboye kwegera abanyagihugu cane, burya ni Ndayishimiye yarashoboye kwegera abanyagihugu gusumba mbere na Nkurunziza. Nkurunziza niwe yabitanguye, mugabo Nkurunziza hari ukuntu nyene yari isa n'uri kure gatoya, ariko Ndayishimiye wewe ubushaka inka ryama nkayo kabisa, yarabacengetereyemwo na hariya. Burya na birya bintu mubona bariko barakora ngo vyo kugenda gushikiriza ba musitanteri, babura amatari, birya bintu akora vyose ni umugambi wo kwegera abanyagihugu, kugira ngo azashike, ngo azunguruke igihugu cose, azashike imisozi yose, intara zose, hose ahagere, nta kindi. Birya ntivyari bikenewe ko arinda kujayo, mugabo abikora kubera nyene acengetere agereyo, hose ahagere.
reka rero ndabahe muri bikeya mu byo bari bateguye bano bantu bamaze kubona ko Ndayishimiye aje atazambaye. Icya mbere kwari kubuza ishigwa mu ngiro ry'ingingo z'umukuru w'igihugu kugira ngo abarundi bose batahure ko ataco ashoboye, ko yishinga kuvuga vyonyene gusa ariko atana kimwe ashoboye gukora canke ataco akora. Kabiri, kubuza abarundi kuronka ibintu vya nkenerwa kugira ngo ishavu riduge mu banyagihugu, nk'akarorero igitoro, isukari, umwavu ariyo ya fumbire ya fomi, inzoga n'ibifungurwa mbere n'ibindi nk'amafaranga y'agaciro bibure kugira ngo abanyagihugu bashavure. Gatatu, kubuza ishigwa mu ngiro ry'umugambi wo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi ba leta kugira ngo bashaka ko bino navyo bica biduza ishavu mu bakozi bagatangira kumuha nyina. Ikindi kwari kubandanya ivyo kunyuruza abantu kugira ngo biboneke ko ataco Perezida Evariste Ndayishimiye yahinduye mu bijanye n'agateka kazina muntu. Ibi nivyo abagwanya Neva bari baciye bapanga kumukorera kugira ngo bamuce intege kandi berekane yuko atana kimwe ashoboye. Muribuka ko Neva yigeze kwidoga avuga ngo yaratangaye asanze ngo bamwe mu nzego z'umutekano ngo aribo ngo banyuruza abantu, akavyemanga we nyene akabivuga ngo kugira gusa ngo bamwambike ibara. Sinzi ko muvyibuka yarabivuze. Aha rero mu ntumbero yo kwiha inguvu akagwi kumvikanye kugwiza imbonerakure, kongereza inyigisho z'urwanko no kuziha imyimenyerezo ya gisirikare. Mu mugambi bari bafise rero ikindi tutokwibagira, bari bateguye ko imbonerakure arizo zari gukoreshwa mu kunumya abandi bagumyabanga mu gihe batari kwemera umugambi wo gukombora Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi. Aha rero hari ikintu kidasanzwe cahindutse gikomeye, ni uko Perezida Petero Nkurunziza atarataha imbonerakure zose zaramuyoboka, zayoboka Sogo. Mugabo amaze gutaha vyaciye vyimuka, aho kuyoboka abandi zica ziyoboka umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Aha sagaseseshwa rumuri, imbonerakure zose zo mu Burundi burya uko ziyoboka Reveriye siko ziyoboka Ndayishimiye. Ibi muvyumve neza, uko niko kuri. Ziyoboka Reveriye gusumba Ndayishimiye. Yaraziyegereje, yarazikoreye vyinshi, yarazishize ku murongo mwiza, yazemereye kwiga ivy'igisirikare, azigisha inyigisho z'igikomando, abahereza ibintu vyinshi. Harya rero imbonerakure Reveriye ziramwemera gusumba Ndayishimiye. Si ukuvuga ko na Ndayishimiye atamwemera, mugabo bemera cane Reveriye gusumba Ndayishimiye. Nk'akarorero muribuka nkariya za Muyinga, iza Buhumuza y'ubu, hariya kwa Shabani, bariya abantu bari barashizeho nk'ibisirikare, ibipolisi vy'imbonerakure navyo biza biri kw'ishami rya Reveriye. Reveriye yarashize amaperereza yiwe mu gihugu cyose, umva yarashize kandi n'ubahari, yarashizeho amaperereza mu gihugu cyose y'imbonerakure amukorera, abaha amamotorora, abaha amaradiyo, baca bahinduka nk'abasoda, nk'abapolisi. Twibukanye rero yuko hano turiko tubabwira ibijanye n'ukuntu Bunyoni nawe yariko arakenyura Perezida Evariste Ndayishimiye. Ngaha hose ntiyari bwafungwe. Amakuru atari kw'ivumbi yemeza neza yuko burya Ndayishimiye yumiwe mu matohoza asanze Generale Arenguiyome Bunyoni afatanije n'abandi benshi mu butegetsi, harimwo n'abo yarazi ko badacana uwaka. Aha rero yarumiwe, yasanze nk'umuntu yazi ko adacana uwaka na Bunyoni, ahubwo ari Somambike wiwe basangiye umugambi. Ni ukuvuga mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD ni bake batari ku mugambi wa Bunyoni
wo kugerageza gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi rero Perezida Evariste amaze kubimenya vyamwongeye inguvu, ahubwo ashagira abansi benshi, n'abo yahora yihendako ntiyabaye akibihendako. Niyo mpamvu mwabonye hakuwe benshi, hariho abaciye barungikwa gukora mu nama nshingamateka ya EAC, ya East African Community. Iki kiganiro naragikoze mugende mukirabe kuri ya sheni ya bita Urugendo News. Uyu munsi turi ngaha kuri seneri Nyankamugayo, mugabo genda ku Rugendo News uzosanga hariho bamwe mu bihangange yaciye arungika muri East African Community, mwiriya nama ya nshingamateka ya Afurika y'ubuseruko, kugira ngo bigizwe kure binatume haba amatora mashasha y'indongozi mu mwidegemvyo. Nuko rero Reveriyano Ndikuriyo avugwa ko yoba yari afise uruhara rukomeye mu mugambi wa Bunyoni, ariko mugabo Reveriye yahavuye ahindura, amaze kubona ko mu nyuma ahandi imbere, mugabo amaze kubona yuko vyahinduye isura. Reveriye bamuvunyi baba ntuze Bunyoni bamuvunyi baba, Reveriye yaciye ahinduka carayoboka, mugabo Reveriye nawe nyene yarageze ahantu atacubaha Perezida Evariste Ndayishimiye. Narigeze kubaha ikiganiro babwira ukuntu umunsi umwe ariko araza avuye mu Rumonge, ageze kw'ibariyeri baramuhagarika, aranka guhagarara gushika naho n'itegeko riva kwa perezida, aravuga ngo uwo ninde. Ikindi ca kabiri, hari umunsi yamutelefone yari hariya kuri stade y'Imakamba, aranka kumwitaba, urumva araraba ngo abona niwe, acaraza ngo abantu barumigwa perezida. Mugo mu nyuma Perezida Evariste amaze kwihereza agateka, uze akabona Reveriye akabona Bunyoni bamushize hasi, yaciye aja ku murongo mwiza, yaciye ayoboka Evariste Ndayishimiye. Mugo ubwa mbere nta numwe atabizi yuko Ndayishimiye ntibamwubaha. Reveriye Ndikuriyo biranavugwa yuko ahubwo ari nawe yoba yararonka amakuru yizewe kandi akomeye menshi avuye mu nzego z'iperereza, hanyuma agaheza agaca ayashikiriza canke akaburira abari muri wa mugambi wa Generale Bunyoni wo guhirika ubutegetsi. Ibi yabikora kubera ko Bunyoni barabona ko afise inguvu gusumba Ndayishimiye, baripfuza ko yokubita ku ntoke Ndayishimiye akamukuraho, hanyuma agaca ahaja. Hari amakuru avugwa yuko mbere mw'ico gihe hariho n'amakuru amwe atashikira iperereza ry'umukuru w'igihugu, kubera ko basa n'abariko baragwanira mu muzingo. Reveriye yari afise inguvu, Bunyoni inguvu, Ndayishimiye inguvu, gutyo ugaca usanga amakuru anyanyagiye, kandi abakora muri izo nzego zose aba bantu babafata kumwe, barabubaha. Nubwo Perezida Evariste yari perezida, mugabo Bunyoni yagumye ari umushikiranganji akomeye, Reveriye yagumye ari igihangange, yatwara umugambi, muravyumva namwe nyene, vyari ibintu nawe uravyumva. kandi n'uyu munsi Reveriye yarakomeye, usibye ko nka Bunyoni bamufunze, Reveriye yarakomeye gose. Ikindi kintu nokwibagira kubabwira nuko mu bushikiranganji bwa Perezida Evariste Ndayishimiye hariho abashikiranganji bari bajejwe kunaniza Perezida Evariste Ndayishimiye, bari bajejwe kwiba, kwanka gushira amategeko mu ngiro, kwanka gukora ibi na biriya, kurya ibiturire, kudindiza ibintu kugira ngo bakomeze gucafuza Ndayishimiye. Leta yo bayisenyure, berekane ko batacishoboye mu mugambi wo gushaka kumukura ku butegetsi mu nzira izi na ziriya. Buriya hari amakuru nagiye mbona, burya habuze gatoya, iyo Neva adaca kuramwo Bunyoni, burya Bunyoni nawe harya ntiyari kumaza imisi kabisa, yarya yari kwishitira umunsi umwe yamaze kumukura ku murongo. Bamwe rero mu bashikiranganji bari bajejwe kunaniza leta ya Ndayishimiye, nabari bari basanzwe muri leta ya Petero Nkurunziza. Ndabibutse ko abari baje muri leta Ndayishimiye hari kw'itegeko rya Nkurunziza nk'igisabo canke nk'itegeko yashizeho ko
abwirizwa kuzoyoboka agashira abantu muri leta yamweretse. Hari abari bahari baciye bahaguma rero mu mvo zo kubaha ya masezerano. Abandi vyari bitoroshe ni nk'abari barongoye inama nshingamateka, nkenguzamateka, nabo nyene baravugwa ko boba bari begereye cane Bunyoni canke bari ku mugambi umwe na Bunyoni, nubwo mu nyuma bahavuye bamusezera babonye amaze guhura n'ivyago, mugabo biravugwa yuko burya basa n'abashigikiye Bunyoni, baripfuza yuko Bunyoni yoba umukuru w'igihugu. Kandi burya urugamba Neva yarwanye si urugamba rusanzwe. Barya Bandabirabe bose ubu bamuyoboka barya bayoboka Bunyoni kubusanzwe, bashaka ko Bunyoni ari we aba perezida, ariko ni vya bindi nyene yarihagazeko aruhuka amweguye. Inzego z'iperereza nazo nyene ziravugwa muri uwo mugambi, nka Pascal Nyabenda yahoze arongoye inama nshingamateka, nawe nyene yaravugwa muri uwo mugwi wari kumwe na generale Alengiyome Bunyoni. Uwe ngo vyari ku mugaragaro, niyo mpamvu burya mubona mu bantu bariko baribagirwa canke n'ubu munsi basa n'abashizwe hasi hanze y'umugambwe CNDD. Umushinga ntahe mvuze arimwo, burya nta kintu de special baha mushira hariya muri bere beti burarya akajumbu ngaho, mugabo ibaza umuntu rero mukuru w'inama nshingamateka mugabo akagira ahantu nk'ubu atakiboneka, atakigaragara ku rubuga rwa politike. Urabona ko baba baramaze kumunumya, baramaze guheza kera. Burya abwirizwa kuba afise uruposta runini mu nama nkenguzamateka, harya mu nama nshingamateka vyibuze arimwo, mugabo nta kundi. Hari n'abandi benshi bari bakomeye kuri leta ya Petero Nkurunziza bavugwa muri uwo mugambi nyene. Mu ncamake, perezida Evariste Ndayishimiye yisanze ariko agwana n'abo Nkurunziza yamusigiye bose, yasa n'uwamaze kwigarurira inzego zose kiretse bakeyi basa n'ababaye ibirumira habiri canke ibirira habiri, babandi nyene ajana n'uyu akajana n'uyu, akaguhenda ngo muri kumwe, niwe akamera ngo bari kumwe. Ariko niko vyari bimeze n'ubundi muri CNDD, kuko burya iyo batabikora gutyo wari gusanga bamwe bahuye n'ivyago. Mugabo ababaye ibirumira habiri kuri Bunyoni no ku Ndayishimiye, Bunyoni apfunzwe baca bagenda kwa Ndayishimiye. Abatagaragaje ko ari ibirumira habiri nka Nyabenda, ingene vyamugendeye mwarabibonye. Reka nihute ndanerekeze ku musozo wa kino kiganiro. Nk'akarorero muri bano bavugwa harimwo Gervazi, reka nje kumudegrada, ni generale Gervais Ndirakobuca alias Ndakugarika. Ntiyigeze ahemukira perezida Evariste Ndayishimiye, yaramuryamyeko. Generale Prime Niyongabo ari nawe asanzwe arongoye igisirikare c'u Burundi, uyu nawe nyene ni na pare, ni umuhungu wa Neva, kuko Neva yabaye pare wiwe. Uyu nawe nyene yaramunamvyeko aramugumya. Inguvu zikomeye cane burya zahagaze ku bantu babiri, Ndakugarika na Prime. Bano bantu iyo baza guheba Neva ariko yarakuwe ku butegetsi kera, mugabo baramunamvyeko, ibintu vyatumye Neva acaguma ku butegetsi. Iyo baza kumuheba mambo kwisha. Namwe muravyumva, uwo muntu ashigikiwe n'ingwe aravoma. Burya perezida Ndayishimiye nimba yari yifitiye Prime, akabaza yuko igisoda cose kimushigikiye, nta nkeka ko yihagarara akavuga ati none jewe igisoda kinshigikiye, Prime Niyongabo turi kumwe, uwundi muntu yonkomakoma ninde? Aha niho hantu Ndayishimiye yihagararako, hatuma yihagararako. Kandi usibye uyu mujenerali ndababwiye, hariho n'abandi bavugwa nk'abasirikare babiri bakomeye bafashe cane perezida Evariste Ndayishimiye mu bijanye n'iperereza. Hari nk'uwitwa Colonel Aloyizi Sindayihebura, Colonel Ernest Musaba. Mu mugambwe naho nyene perezida Ndayishimiye yoba
mfashijwe na honorable Lazaro Mvuyekure. Aba bose n'abantu bagiye baramufasha vyatumye agera aho yageze. Reka rero twerekeze ku musozo twibaze ngo kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye yatevye gupfunga Generale Guillaume Bunyoni. Nkuko nabwiye mu ntango, iki kiganiro cyose ibi ni vyabaye imbere yuko Bunyoni apfungwa. Impamvu Perezida Ndayishimiye atihutiye gupfunga Generale Alain Guillaume Bunyoni, amakuru Ndayishimiye yari afise yamwereka ko inyuma ya Bunyoni hari abantu benshi bamushigikiye. Aho rero akabona ko gufata abo bantu bose vyoca bihungabanya ubutegetsi bwiwe. Ibi vyatumye agenda bukebuke cane gose, kubera ko yafatira akarorero ku vyabaye igihe bafata Hussein Rajab. Perezida Ndayishimiye yipfuza kwiha umwanya wo gucanishamwo abari kumwe na Generale Bunyoni bukebuke, kandi akabanza kubasambura. Igenwa rya Generale Ndirakobuca riri muri iyo ntumbero ya mbere. Amakuru dufise avuga ko akibwirwa ko yoba umushikiranganji wa mbere, Generale Gervais Ndirakobuca yaciye aja kubwira Bunyoni, kubibwira Bunyoni, nawe amuhanura ko yovyemera akaba uwo mushikiranganji wa mbere. Igiharuro ca Perezida Ndayishimiye nuko cariye. Ndayishimiye wewe yarafise igiharuro c'uko Generale Ndirakobuca amaze kuhashika atazemera kubandanya akorera Ubunyoni. Aravuga ati ninamugira umushikiranganji wa mbere, mambo kwisha azoba anyobotse. Sinomugira umushikiranganji wa mbere ngo areke kunyoboka, kandi niko yabikoze. Hanyuma rero uretse ico kumufasha kugwanya Generale Bunyoni, nta yindi nyungu Ndayishimiye yahavuye akura mw'igenwa ry'iyo Ndakugarika, gusa yagomba kubasambura ashireho Ndakugarika nawe nyene atari yizeye neza, kugira ngo acamweza agatima acamuyoboka. Wa wundi ngo niko bimeze nyene, urumva nawe uravyumva ntiyikubura guca amuyoboka, kandi yaciye amuyoboka. Aka n'akantu ka mbere gakomeye rero Perezida Ndayishimiye yari akoze kuri Generale Bunyoni nyuma yo kumukombora ataramufunga. Ndabibutse ko akimukombora ntiyaciye amufunga mw'abantu, yaramukomboye mugabo ntiyaciye amufunga, yamufunze mu nyuma. Kubera ko Perezida Evariste be na Ndakugarika basa n'abafise kahise kamwe, umushikiranganji wa mbere be na Perezida bose baciye ku rugamba, bagwanye, kandi bafise amapete bose yegeranye. Murumva yuko kahise kabo bari bagasangiye. Perezida Ndayishimiye yihaye intumbero yo kugenda gahoro gahoro, ariko akazohemuka yigijeyo abantu bose bahoze muri leta ya Petero Nkurunziza, kandi yarabishoboye. Yaciye abanza arasimbagana akubitaho urwego rw'iperereza rwiwe rumuyoboka, kandi hari n'abandi bamwe bamwe yagiye akura mw'iperereza akabasubiza mu buzi bahora bakora, kugira ngo abakureho bareke kumuvuruga canke kumubwira. Ahandi Perezida Ndayishimiye yari yiteguriye gusubiriza kugira ngo aho hose ntibwafunge Bunyoni, kugira ngo aze apfunge Bunyoni bimeze neza,
hari mu mugambwe CNDD-FDD imbere indani umugambi yari afise wari uwo gukuraho Reveriye mugabo yasanze bidakunda kuko Reveriye yaciye amwereka ko bari kumwe aca aramureka barumvikana neza ati ndakuyoboka nta ngorane. Reveriye aca atangira kumwereka ko amwubaha akaza atuka Bunyoni ku mugaragaro yerekana ko atamushigikiye bicaye muha intege aca aravuga ati nobakura bose nkiteranya kuri Reveriye nkiteranya no kuri wundi n'uwundi vyozongora bashaba nk'inshuti mugabo kumbere hategura uwundi mukenyuro murazi ko mu nyuma bitavuye vyoroha kuko na Reveriye yaswe gukorera nawe nyene bivanye n'amakuru amwamwe tutemeza neza mugabo murazi ko Imana yagarukiye iyo gotera izuba. Ndayishimiye rero yagiye arabegezayo bose gushika naho muri leta ya Nkurunziza umushikiranganji yari asigayemwo yari umushikiranganji umwe wenyene Rudende Ezekiel Nibigira niwe yari asigaye muri leta ya Petero Nkurunziza mu bari muri leta ya Petero Nkurunziza abandi bose yamaze kubashira ku ruhande. Muri presidence yari yamaze kwiyegereza neza abiwe abatarabiwe aba yarabakuyemo. Aha niho Bunyoni yasanze yisigaranye kubera ko abari bafise inguvu bose abamuyoboka kubera bari mu mabanga Ndayishimiye yaragiye arabahindagura agashiraho abiwe bagaca batakaza inguvu Bunyoni aca asanga arisigaranye yaza kubigira nyarukije agaca afata Bunyoni akaja kumupfunga ntivyari kumwerera kubera ko abafise inguvu baca bamushigikira ahubwo niwe aca ahura n'ivyago mugabo yabanje gukuramwo umwe hanyuma ashagera kuri Bunyoni aca aramucakira aca aramufunga. Reka rero ndagusangiza akantu ka mbere kabaye nko guhabura Generale Bunyoni. Batangiye kuja gusopa mu muryango w'umutambukanyi wa Generale Bunyoni. Bagiye gusopa hariya mu Kanyosha mu muryango wa Mukabunyoni abantu baratangara. Muri nyagihe nta kintu batoye nta nkoho nta kigwanisho amakuru gusa twabasangije batoye impuzu ya impermeable nyagihe aho gaye Bunyoni hatangiye kuvunika ibaba kumva ko mu muryango wiwe bashobora kuja kwasopa abantu bavuze ati turabonye ko atakidashoboka nimba bashobora kuza gusopa kwa Bunyoni mu muryango wa Bunyoni bakahasopa bakahatora ishati ya impermeable nayo nyene umwe mu bo kwa Bunyoni umusaza namba n'umusaza wa Mukabunyoni agaca avuga ati iyo impermeable niyo umusirikare yaje w'umugenzi wanje aje kuryama ngahaca yisigaho yarashoboye kwidefanda nubwo bari bayitoyeho abantu ati nta kidashoboka kweri ati nikidashobokera abantu bishobokera Imana. Bunyoni batangiye hari amakuru avuga yuko uwo munsi batangira kubahabura inabukwe wa Bunyoni ebana ngo yarashavuye avuga amajambo menshi cane gose nimba yibaza ngo biracyari vya bindi vya kera ngo yaravuze amajambo aravuga amajambo ntiyaca mugabo yatarazi nuko intenderi yari yasheshe umuti ibintu vyari vyahindutse yarababaye cane gose ngo barabasopye ngo bafashe nabi urumva aravuga amajambo menshi hanyuma birangira babaretse mugabo ntibabatwaye kuko na musaza bo na Mukabunyoni rero batwaye bahavuye muri Kanyagihe ndiko ndabubisha ukuntu Bunyoni yahavuye afatwa agafungwa. Kino ni igice ca kabiri. Ejo mu gatondo canke ku murango tuzorabira hamwe ibijanye n'ubuzima Bunyoni azoba agezeko inyuma yaho nce mbandanya n'ipfungwa nyezina rero ukuntu Bunyoni yafashwe agafungwa aho yafatiwe uko yafashwe nejo kw'igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 umwaka w'2025.
igihe twabaye inkuru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri twababwiye ati ibintu bikozwe ngaha mu muryango wa Bunyoni ni ubutumwa buhawe Bunyoni ko nawe jo ari we wa mwongereza naciye n'umugani ndavyibuka ati today is me tomorrow is someone. Bwari ubutumwa buhawe Bunyoni ati ibi bibaye kuri uyu ejo niwe bizoba ko nyezina na kare na cane cane ko yari niwo mu muryango wiwe. Mwaye nguko rero murakoze ndabashimiye ndabakengurukiye mwakoze ko makuru iki kiganiro murambabarira kumbura cyabaye kirekire mugabo mba ndiko ndabumvisha ibijanye n'urugamba uko vyateguwe gusenyura Bunyoni ejo. Bunyoni yafashwe gute ejo ido nido uko Bunyoni yafashwe akajanwa gufungwa ukuntu yagiye kunyegera ejo mwitege ikiganiro ndabashimiye murakoze cyane.